Kwigenekerezo rya 30 Myandagaro umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Reverend Koriyo yarakoranije urwaruka rugizwe n'imisore n'inkumi barenga 500 bava ku mitumba ya komine Mugamba y'intara ya Bururi. Intumbero y'iyo nama kwari uguhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'akamaro k'imico n'akaranga mu iterambere ry'igihugu. Ahejeje gusigura ingene abarundi kuva kera bamanye ubutwari, nyakubahwa Ndikuriyo yararonsa akaryo ko guha impanuro zitandukanye urwo rwaruka afatiye ku mico n'akaranga, yongera abahimiriza kwirinda inda z'indaro. Twasanze nivyo twaragize ingorane twikukiye, mugabo umuzi w'ingorane, umuzi w'amacakubiri niho wari watanguye twikukiye, wari watanguye ku bazungu. Twaragiye turarondeza muri kahise ninde musekuru basokuru bacu bazwi turabazi. Y'abantare Rushatsi yazanye ubwami bw'u Burundi, y'abantare Rugamba yasanye imipaka y'igihugu cyacu bigera, yaba Mwezi Gisabo yagwanije abazungu, y'abagwa Gasore yazanye umwe ukwikukira, y'abandada yazanye demokrasi. Abo n'abasokuru banditse. Rero twavuga tuti ninde none musekuru nawe yaturaze amacakubiri. Ivyo bibazo rero twarabyize kubera abatama benshi batakiri ku isi, twarabuze abo twikorako. Twikora ku bahinga bakaminuza abize kahise baraza bashika 5 turamara imisi 4 atagira turiko turarondeza kuva kera. Hari abantu kera ngira ngo sinzi nk'uko bakibivuga kera tukikura wavuza wumva umuntu akubwiye ngo uragahura naguba turarunda ko guba yoba yari umuntu ko yoba yari umuntu mubi atuma abantu bankana bakicana turabura guba ngo si umuntu. Rero turagenda buke turaduga turagera no gusenga, turasanga abarundi imbere yuko bazungu baza twarasenga kandi atangwa twari dufise se barundi umwami w'u Burundi. Ababirigi baraza, ababirigi dusanga baje badafise n'inguvu, bacavuga bati abantu twabashobora reka tubacemo imice. Niho twasha dusanga amacakubiri mu Burundi yatanguye itariki 21 ukwezi k'umunani 1925 biranditse neza muri Alter Royale y'umwami w'u Bubiligi. Imico n'akaranga by'u Burundi uruhara rwabyo mu iterambere ry'igihugu, imico n'imigenzo, imigenzo akaranga ingene bifasha mu iterambere. Dushaka gutera imbere utagira huva. Hajya abazungu baradukoze bakaza bakatubwira yuko twebwe basogokuru bacu ari mizimu, kandi imizimu ihuma, yuko atagusura kuvuga sogokuru wawe sogokuruza wawe, ugasanga wese wewe urabaho uziso wawe na sogokuru kwera wamubonye, mugasogokuruza wawe ntumumenye, uwasanze yarapfuye ntumenye nico yakoze, ukaca wiberaho nkuko umengo wanduruka muri Brazil. Ivyo rero bagaca tubwira ngo basogokuru ni bande, kubera banka yuko umenye ubutwari bwa sogokuru wawe. Ni kuvuga umuntu aguma ariho na sogokuru yavuga ati nzobaho biciye mu mwana. Nico gituma umwana wasanga ahabwa indero kugira gumasa na sekuru aguma agendera ya mico yakaranga kiwe. Nimwabona abajya basoda bakomeye izo ngabo z'igihugu zigenda muri Somalia zikaba zikomeye, sikubera zize mu Faransa aho bose barigiye hanze kwigayo. Burya butwari bwa badasigana zangabo za Mwezi Gisabo zahangana n'abadagi yari puissance ya mbere ikomeye i Buraya. Mugabo wasogokuru Mwezi Gisabo gapanga ingabo zikamara imyaka 7 zabatenye. Ubwo butwari rero bwa sogokuru niko buca buza muri zangabo zacu ugasanga zirakomeye. Ingene basogokuru barira abana, ingene umwana w'umukobwa yaregwa, ingene umwana w'umuhungu yaregwa. Basogokuru kubera bagomba yuko uburundi buzobaho imyaka myinshi, kandi kubera ko umuntu arera umwana kugira azobana yabaho kandi atakiriho, yarashiramo ingufu nyinshi kwera kereye ko abandanya bice muri rya mwana wiwe. Urumva ko rugamba rurerure. Ubu rero twarabihevye byose, ubu turi mu barabara byose turabivamwo, mugabo tumyumvire none Burundi busigaje kubaho imyaka ingahe tugiye muri ingendo. Iki gihugu civu iki cogumaho, muga tubananije ko turi iki gihugu kirimo abantu b'abarundi cyasha kudisparesa. Mu mwaka w'ishuri wa 2015 ushya 16 na 16 ushya 17 mu Burundi bwose abana bako batwaye inda ni 2400. Aho muhiri wanyu usanga abana bavukiye muhira sekuru bamwitase akajagari mu miryango nakajagari. Twaragize enquete turaraba abamotari barimwo
abakofere barimwo, abarimu barimwo, n'abakomersa bato bato. Turavye ingene biriko biragenda, ejo si heza. Kandi sugusirimuka ivyo sugusirimuka rero bavuga ngo twe turabasirimu ngo kuri televiziyo ni buraya ngo turahazi kuri Facebook kuri internet no ivyo ntibijanye ababwiye yuko kugira igihugu kibeho imico imigenzo akaranga teza gukurikizwa. Muri iyo nama icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguza amateka nyakubahwa Niyo Ngabo yarasiguye icatumye umukuru w'inama nkenguza amateka akoranya urwo rwaruka yongera aratanga n'impanuro zitandukanye. Kuva mu 2015 twaragendeye cyane ikomine ya Mugamba kuko urwaruka murabizi mu mwaka wa 2015 ngaha muri ikomine harabaye ibibazo, harabaye akaguma mbere n'uvuga ko habaye n'intambara kubera ibihe vya politike twarimo, abana benshi ngaha barahezwe baja mu bitari ivyo. Rero twaraje kenshi guhanura, twaraje kenshi kuyaga n'abakuze n'abaserukira abandi n'abaserukira urwaruka mugabo ntibari benshi nk'uko ko twagize Imana rero tukaronka aka karyo ko kubonana na mwebwe urwaruka ko muri komine Mugamba wababangira ngo 500 mwaje muserukira abandi, twifuza ko tuja kuganira neza ataco duhishanya ku neza yanyu, ku neza yacu, ku neza y'akazoza kanyu, kuko urwaruka rufise ibibazo bitari bike kandi n'icubahiro kuri inama nkenguza amateka yaragendeye amakomine yose y'iki gihugu kabiri imbere, natwe twaragendeye intara zose z'iki gihugu ivyegera vyiwe, twasanze hari ibibazo vyinshi mu gihugu vyega urwaruka kandi kenshi bakabiterwa n'abakuze, haba ivyerekeye kunywa urumogi, kunywa inzoga zitarekuwe n'amategeko, ibiyayuramutwe, haba ivyerekeye ubushurashuzi cyane cyane mu rwaruka rwo mw'ishuri, kandi ugasanga babiterwa n'abarezi cyangwa abamota, abantu bakuze batera ingorane. Ivyo vyose turashobora kubiyaga tukagira ico mukagira ico mutubwiye mwifuza, natwe tukagira ico duhanuye n'ico twofasha.